Ego nkuko muhejeje kubibona, ego bejeje kwakira ico cuma mubona, twashikirijwe n'ishirahamwe Mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS, kikaba ari icuma kije gusahiriza iki kigo kugira ngo dushobore gutandukanya ibigize amaraso, kuko murabizi yuko burya iyo amaraso atanzwe birashika ko usanga abantu badakeneye ibiyagize vyose. Iki cuma rero kizodufasha kugira ngo dushobore gutandukanya ibigize amaraso, bica bituma rero abenegihugu bashobora kuronswa ivyo bakeneye mu mwanya babikeneye, mu mwanya mwiza, kandi bakaronka amaraso yahinguwe neza. Ico gikoresho rero kirahambaye cane, nkuko uwuserukira ishirahamwe Mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi yaje kubivuga. Ni igikoresho giciriye amafaranga arenga imiliyoni 200 z'amarundi. Tukaca rero dufatana kano kanya kugira ngo dushimire ishirahamwe Mpuzamakungu OMS, kuko akamo twabateye barakumvise, hanyuma barakitaba, banatwemereye kandi ko bagiye kubandanya, kuko bazoca bashiraho abahinga baza gufasha kwigisha kugira ngo ico gikoresho kize gikore neza, na cane cane kibungabungwe, kuko ibikoresho nk'ibi murazi yuko iyo habayeho icikagurika ry'umuyagankuba bisaba ko kiba gikingiwe. Murabizi neza yuko mu bijanye n'amagara y'abantu ubuhinga buguma bwiyongera. Ubuhinga twari dusanganywe nivyo bwakora, ariko twifuza gutera imbere. Ubu rero twaronse icuma novuga kigezweho kizotuma bigenda neza gusumba uko vyahora.